Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kigani gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira uyu munsi riri mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 10 umurongo wa 20 gushika kwa 24. Samuel wa mbere igice ca 10 umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 24 handitswe ngo umutwe w'amajambo uravuga ngo ubupfindo butora Sawuli ngo abumwami. Nuko Samuel ahamagaza imiryango yose y'Abisirayeli, ubupfindo bufata umuryango w'Ababenyamini. Ahamagaza umuryango w'Ababenyamini, inzu imwe ukwayo, inzu y'Abamatiri irafatwa. Araheza ahamagaza ab'inzu y'Abamatiri, umuntu umwe hafatwa Sawuli mwene Kishi. Ariko bamurondeye baramubura. Nuko bongera gusiguza Uhoraho bati mbega uwo muntu yoba ataraza. Uhoraho arabisha aterega ari inyegeje mu bintu by'intekera. Bagenda biruka baramuzana ahagaze mu bantu, abasumba bose uko bangana. Bamugera ku bitugu, cyane bamugera ku bitugu gusa. Maze Samuel abarira abantu bose ati mbega murabona Uhoraho yatoranije ko atawuhanye nawe mu bantu bose. Abantu bose bashira kamo hejuru bati umwami nahangame. Bakunze muriko muradukurikira, ijambo ndakuzane niri, ndakwinginze uve inyuma y'izo ntekera. Ndagusavye ndakwinginze uve inyuma y'izo ntekera. Uyu igihugu cari kimukeneye, umuryango wari umukeneye, abise bari bakeneye ubarongora nk'umwami. Yari yatoranijwe n'Imana. Muri iki gice ca 10 nyene Samuel yari amaze kumwimikisha amavuta, ariko ataratorwa ngo yemegwe n'abantu bose, ngo yemezwe ko abarongora. Ariko bamurondeye baramubura. Sinzi intekera winyegeje inyuma, namba ari izawe canke ari iz'abandi. Izi ntekera ni imfungurwa baba bazanye bagiye kwitaba umuvugishwa canke umuherezi, baje ahantu gutangira ibimazi, ntibari bwaronke urusengero, basiga intekera ahantu imizigo yabo. Sawuli rero aza kwinyegeza inyuma y'izo ntekera, kumbure nagwiwe zarimo. Sinzi intekera rero winyegeje inyuma yazo zoba ari izawe, imitwaro y'ivyo waciyemo canke imitwaro y'ivyo wakuriyemo vy'abandi mu muryango. Iyi ntekera izazo zose nkundira ndakwarire uva inyuma y'izo ntekera. Ibintu wagiye wakira kuva uri mutoyi, ivyo wahuye navyo ukukura, ivyo wahuye navyo mu mashure, ivyo wahuye navyo mu myaka mito y'ubuyabaga canke ukuze uri tama. Ivyo ari vyo vyose ndavuze ngo vinyuma y'izo ntekera. Igihugu kiragukeneye, umuryango uragukeneye, ishengero riragukeneye, abandi baragukeneye. Imana ishimwe cyane. Uva inyuma y'izo ntekera. Uyu ngo yarabasumba bose, uwitwa ko ari muremure yamushika ku bitugu gusa, ariko bamurondeye baramubura. Kumbure nawe barakurondera akakubura. Warasizwe amavuta na mpwemu yera, warakijijwe, wuzuye ubushobozi, ariko intekera z'ibintu wahuye navyo zaragucinyije, barakurondera akakubura. Uranyegeye, uritinya, ntiwemera ico Imana ikuvugako, ntiwemera iciza kuri wewe, urondera ikibi muri wewe, urondera ibibi abantu bakuvugako, nta ciza ubona. Ndavuze ngo vinyuma y'izo ntekera mwene data. Intekera z'ukubura abantu ukumva uri inyakamwe, intekera z'ukwankwa, intekera z'ivyo wagiye urandura mu nzira ukugenda. Harya uko tugenda hari ibintu tugenda turahura navyo twandura, hari vyiza hari n'ibibi. Hari ibituza ko mukuruha mu kazi, hari ibituza ko mukuruha mu buzima. Ivyo arivyo byose ndavuze ngo vinyuma y'izo ntekera. Ijuru riragukeneye, abavukanyi baragukeneye. Uhagarare mu gihagararo cawe, uhagarare mu cubahiro Imana yaguhaye, uhagarare mu bugororotsi, uhagarare mu gakiza, urongora abandi, werekane umurongo mwiza w'ubwami bw'Imana. Imana iguhezagire, ukiri ivyakubabaje vyose, ubabarire kandi wakira ico Imana ikuvugako.
Imana iguhezagire. Ndaguhezagiye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa.